Reka nyene babwiye nje kuvumbura sisi wo muri Rukundo TV twagiye ntabirebire. Hodi. Asante. Yes, wakunzi basha TV. Ngoja kwanza sisi. Njoo kwanza. Sisi mambo. Yes, wakunzi basha TV nimeze fresh muvumbura. Nifungulie basi. Kwanza. Asaje. Poa, subiri kwanza. Sasa stoni haiko. Wese. Tukatumiki sasa. Ndio, washomora bana. Niyo mpamvu ari umuntu yavuze ko akunda wabishise mu gitondo mbasane. Mbenge neko nta musanze ngahari. We Stone. Amakuru ansumira ngo Stone amazimisi takibanga. Ayejo kumbuga ngo mumenye hose atemera amafoto uri muri studio uri kurimba kuva ryari sisi aririmba. Ariko amakuru asumira ngo ugomba guheba film. Ubufuvi bw'umuntu, ubukene bw'umuntu, ukuba gito kwiwe canke intege nkiziwe nizo tume umufata uko ushaka kuko hajya umuntu n'ubundi kandi umuntu ntamenya ejo hiwe. Ni Elma Love mwarimu umutade w'Kiwanda meze neza. Guys niko mubona neza ko ngoma mwenyura kandi meze fresh. So uno munsi rero naje kumuvumbura ariko kandi ubona ko ari umuvumburo uri very serious buke bucece nta nduru nta iki ibintu bituje nje kuvumbura nderera. Reka nyene babwiye nje kuvumbura sisi wo muri Rukundo TV twagiye ntabirebire. Hapa no musi ntavyo kurinda guteguza kuko mbanzi neza ko mu gatondo baba baryamye. Bandabize ko baba baryamye sasa. Hapa sawa. Hodi. Asante. Yes, wakunzi basha TV. Ngoja kwanza sifunge. Ugurura sisi. Njoo kwanza. Sisi mambo. Umeze gute? Njoo basi tutumike kazi. Je nakubuze kuri phone Reka. Njoo sasa. Nifungulie basi. Yes, wakunzi basha TV nimeze fresh muvumbura. Nifungulie basi. Kwanza. Asaje. Poa, subiri kwanza. Sasa simunifungulie. Yes, wakunzi basha TV ibintu bimeze fresh kabisa jana kwijana umuvumbura wagenze bien. Sister, wowe urambaye basi ngo basi ndamusabazi ni patience basi. Sasa simeze neza. Sasa Stone haiko. Wese. Stone si hari. Sha uno musi nigambere nsanze wavyuse kare. Birende kaje. Kisa kuzibasha TV ibintu byagenze fresh sasa rero anya ni mambo ya kukimbiana sasa mbasha ni njire mu rusako sisi umekula nini usiku mbenda gaduke nishazimisha wewe na bebe ulikula usiku no ni ngono sinishazimisha. Yes, wakunzi basha TV yana kavumburo ka fresh kabisa ka kimya bucece ha rero murayibona neza yuko mba namuzindukiye mu gatondo cyakare kabisa. Acha tusubiri sasa tumurindire cameraman tumuwait kuko hadeje ari mu cyumba ntitwamusanga bisa ko turindira agasohoka nubwo bashaka kumenya gushaka saa 6 z'ijoro nare twohera ngaha hanze ivuga ko twitonda rero tukamurindira kugira ngo aze tuyage fresh. Tukatumiki sasa. Ndio, washomora bana. Keso kuzibasha TV. Muvumbura wacu wagenze fresh ndibaza mama ko twamaze gushaka kwa sisi twamuronse. Imana yadufashije twasasa atarimuka akiri handi. Ibazo dusanga hari undi muntu mushasha mu nzu. Cyari kuba ari kibazo. Ariko sisi baramuse neza. Si vyiza muzosubira. None je nakubuze ku telefone ngifanyaje. Bakunzi basha TV baramvumbuye no kuri kwimana. Kandi ntarakarara mu maso reka aracane mu gatondo. Shaje wese ndakaraba gusa. Gusa sa neza vraiment usa nko utarakaraba wumva ko.
ubwiza bw'umukobwa ubona kivyuka atarashirako vya bintu yanombe ngo n'amafondoti. Niyo mpamvu ari umuntu yavuze ko akunda wabishise mu gitondo mbasane. Mbe nyene ko ntamusanze ngahari he. Araryamye. Kweli nimuyite. We Stone. Waridanganya ko. Umeze neza ariko. Watakariye kumenga umaze imisi mu gacere. Santa hari mbura bamvugisha tu. Gusa nawe je nabi. Nje nabi gute. Nje nabi gute. Uko nyine babikoze. None yashanda bikore gute nta telefone gifise. Vugisha ukuri bakugurira none telefone ndayifise. Ndabo musi message yo wanje iheruka kwinjira mu telefone yanyu ndabivuge. Oya vuga ndabivuge. Nakubuze. Oya ntwambutse. Nakubuze. Mvuge igihe uherukira ku murongo. Wallahi reka ndabivuge. Kandabivuge. Cycy. Ahanye Cycy. Aha. Ntana nimero yanje. Wese ubutu rindiritse. Rindiritse ndo hii hapa. Itariki zibiri z'ukwa kabiri 2020 nuva niyo nanditse rashaye ko akavi kamwe ntirafinashitse. None singiye. Nta nimero mfise none singiye. Nuwo mu gitondo namye ku muntu. Canke waranyugaye waramblose. Vugisha ukuri ko wamblose no. Canke warahinduye nimero. Oya. None sinzi gituma. Vuga gusaba guterere. Guys ntaga telefone afise mu muterere kandi ndagafise amakuru ansumira ngo Stone amaze imisi takibanga ngo aba kandi nasega ega je nk'umunyarusaku nasanze na twa ordinateur turi ngana ntugihari urumva harera yagiye Stone yari yimutse nyishura yimukanye n'utu ordinateur sanga baramwirukanye abo umona musigaye mu urumva rushatse uvuga ko yari Mario kugira ndamwiruka. Oya none nk'ubuyi ashatse kurinda ingora avuga ati kanda kubise ufiza umutwe mutawurindiriye ashaka kurinda ingora ne yavuga ati genda ukagenda none wiyankiye. Oya suko ariko urameze neza ndaho gusa bashituye man. Oya tuza rero hamanda kubaze je mfise nazanye n'urusaku rumwe gusa sivyo vyabaye ejo kumbuga ngo mumenye hose atemera amafoto uri muri studio uri kurimba kuva ryari Cycy aririmba. Kumba nibyo bikuzanye nivyo binzanye menye kuva ryari Cycy aririmba kuva kera. Sure yes ariko amakuru asumira ngo ugomba guheba film. None umuntu yavye filme akaja mu bindi byose sakati habaye kugira ngo uhebe film ko ndazi na source iyo ndabikuwe ubeshe gusa no sinahevye filme ariko ugomba uyihebe. Oya nibiri no mugambi kuyiheba so kajya kantu na karirimbo tuzucisha muri filme muri Kunda TV rero ngira mwakuruwe n'ukuntu Samiya postinze ibaza umurongozi wawe agaposta kandi akavuga neza yuko ngugomba guheba filme utangure kuririmba. Okay ashobora kuba yabonye byose ari impano indimo canke agashobora kuba yashatse nyine arabe uko abantu bavyifatamwo mu gihe no banahevye filme. Katuririmira karimbo twumve kagiye kuta canke oya basi tukareka ko wamwiye tuwarimye uva kera ni pati ya kapera numve numve leta moto tune umviriza kuri cyano ya Queen Cycy ariko indirimbo yanje sawa je ndayishaka ngaha live itari moto tune basi uzi yahe Chena yonzi ni mpamvu nakwaje. Oya sinenze ko unaririmba. Gira basi indirimbo. Yiwawe. Oya pana yiwanje. None ko nkiwawe. Shaka yiwawe. Yo anje sho kuririmba ngahanye. Abwo reka ndabwira bayikura nawe ugenda kwira n'abatarashira. Gusa aba baraja kwirondera uryoherwa araja kurondera hari. Abaterura. Uite kamanaya Denzoriri bivyisukora iyo iri kuri Queen Cycy turirimbesha we awe nawe banzushira ko 30 secondes twa kuri start 30 secondes zo kuri start 30 secondes zo kuri start oya
nahejeje rero uno wavyumvise munsi ndakugora mpaka 30 seconds zo kuri start shandabona utazanye na kamwe 30 seconds zo kuri start gusa mbandanye yonye cyangwa ndirimbo yindi yawe ugira neza ibyo ukora birambaye nari narakumvise none ndakubonye uriya ushaka ninjire mu moyamo ega muri maraze kuririmba we wallahi tabizi kubera iki sisi ukunda gushira cyane imbere filme apart yo gushira imbere muziki hewe ni naughty my friend nterera music ni not sure yes warabuze umuproducteur agwa promotion wewe tutabesha okay film ifite manager yeah kandi nubwo bitabisonza film dufate nk'ubunye nkoze yo wanje ngaca ndabitegekanya no gukora indirimbo n'umutahe indirimbo audio nafisa 50 ugufuye agasoni ni 100000 uravyumva urabonye ko hagati ya film na music ikintu cyo kuzamura ari film kuruta music so sikuvuga ikintu cyozamura ahubwo uburyo jeme manager wawe ikindi tuba dukikoresha nyene impano ziturimo zose kugira zigaragara abantu bazimenye mene uko nyene ikintu cy'uburyo usanga tutavyishobosheje tutabishoboye umbere manager ariko sisi apa ari kuvuga ko basi okay turekanya no kuvuga ati ubiririmbe cyane mugo yuri kora ko biganiro ntiwigera unavuga yuko uri n'umuririmbyi kazi sinzi nganda vyibagize urabiya ko atavyukunda tu ahubwo usanga ni yamani kuri mu mugo ntukunda kuyidevelop so ndabikunda kandi na cyane iyo mbafise uburyo mba focusinga navyo yeah kuki umumanager ufise wamusavye kwa manager muri filme ntabe manager mu muziki reka umviriza no I like it none umviriza manager wa filme arandihasa kuririmba naho noce nza ndakora munuzeya noce nza ndakora indirimbo nga postingiwe yondiya Vana nesi misi byose simyumvikana none ga byose ni discussion ni conversation kandi nziza ni pasu pasu aho yareka ilifo kimwe nimba kiri yanye dukora kamimba amafaranga ngashira bagashiri wiwe ifo ko nanje hagiri nyene ivyo nishira ko nyene kurande gwanje umaze iminsi uri kurakora ndetse ku mvuzi dasanzwe kandi rumwe mu bantu iyo babonetse mu kintu runaka habaho vibe gigakurikirana n'abantu benshi ariko ariko akora muri societe burya bustar ufise ku mbuga ngurukana bumenyi wowe ntabwo ugendera ko mu buzima busanzwe novuga yuko wewe uri umuntu uri simple kabisa utita ku kuntu abantu bagukurikirana cyane ni kubera iki okay ku mustare sikuvuga ni kwishira hejuru ugire muri bijyanye okay wirugwamo ma réseaux sociaux canke abantu bakubone nyene wishire hejuru uvuge je ndi umustare ikiniki utakuzi nakuzi ukuzi nubwo wigira nk'umuntu sanzwe araza agaciro kawe sivyo canke arazi ivyo ukora ushobora no kwigira nyene umuntu hambaye abantu bakubonera ubusa niyo mpamvu rero twicisha bugufi ariko umustare ni business rero ko kwaba nka diama kugira ngo abone kinakuwa ni shida nga mu Burundi aha hariho hose zino mustar biravana hariho my friend mu Burundi bimeze gute ayo wacu bimeze gute nene tujyamanye impano okay ntidu supportingana nubwo no kwigira umustare nkagaragaza impano yanje atari washatse kunsupportinga ntacyo supportinga uri kwandi ko nderekana bwa bustare mu masite canke nidandaze ushobora kubikora ukabikorera ubusa ya niyo mpamvu rero tutekereza uzofasha nyine n'ukubona hariya nyine kuri réseaux sociaux apana kuvyo wigira mu makati ntiwigeze wumva no kuba VIP kuntu akubona kandi we ntiwigera wisiga amarushi beze utakati Stonic yashimye atahuje beze fisi none ndayishire Mara wita kuri Stone sana reko rutare twese tu nitegurinde Uraze mfise umustari nkawe nkashamuga ati umustari wanje apikwera hawe kagi bitu ntagira kuri za wanshinze akarenge washize akarenge kaziri zire hotaro za huko era example ndi miguruwazi
ibaze kandi ankora imbere akabe wala iwe uba warakini ni bien ni vyiza ko wicisha bugufi tu mbere yake iyo umuntu wari agashima ibikorwa vyawe tu ya kandi hajya dufate umuntu arakwiye kuba ari naturel n'umubiri wiwe Imana yamuhaye apana za makeup uziko makeup zibesha shawe ni jwa ujapata franga za sawa sawa tukone mu mikorogo sa vizuri utangure gusana Cardi B mikoro basi bazajya mukorogira zimwe oya lakini franga za wapi ubu rero uvuga ko nisiga amavuta kandi atari ya mukorogo yangahe yari ademi sensa parikoti c'est vrai topise nukuri je sinisiga tops kandi amavuta nisiga arazimvye gusumba mukorogo nungiri yanguri nayanga ngiri yanguru no yaguye umviriza sawa urabona mukorogo 500 urisiga mukorogo umviriza my friend oya reka ntawuzi mukorogo 500 urisiga mukorogo hamwe kira muntu wese akubona niyumvire ko ari mukorogo 500 ibihumbi 10 ho watesheje uravyumva none je yawe maze kwisiga amavuta arenga 10,000 atari ya mukorogo numva ko nikuraye nukuvuga ari abantu bigira high class kubera ko babonye izina bafise ubabwiye iki okay hari umuntu abikora akabona kumenga niko kwidandaza sishobora kubimubuza kubera nivyo yahisemwo kandi nivyo abona ko bimubereye mugihe wenye nabona ko abikora akabikunda akavyishimira so abandanya abikora kujya nyene abishaka ko sino bimubuza me abandi nkaje yewe nta mpamvu yo kwishira hejuru kuko abandi baranzi kwishira urumva ntiwigera wifuza yo kuzosha ahantu umunsi umwe ugateza mbutiyaje abantu bakuzura baje kuraba ngodeje ngene ugumutembera abantu babakumenyereye mugo ibaza umuntu akubona kuri screen yiwe hamagasha kubona heze nkameze nka5 mu barabara ndakubaze wo kwigira wa high class gute uracyatembera n'amaguru nubwo uvuga ngo ntugenda umva nguri nuzeya ugira nyene umustar utembera n'amaguru eske nibakubona ahuca nibakubona manager ko happy manager ufanye kazi akuna msana anatembeaga na miguu ebana tumana ma déplacement ni bajaji mamoto au muzie ndinga nimba umuntu yishira hejuru afise déplacement yiwe aho vraiment yishira hejuru kuko namuna azomubona manager nasubiri ni management yako ifanye kazi urahari azobikora uravyumva nikuombe unakata sawa azobikora aravyumva kandi nubwo ato manager nundi abishaka yobikora uravyumva mimi naje ndovyikore ninarongo ubyo nzobikora uravyumva rero umuntu yo bagitembera n'amaguru akishiranuze nyene high level nukuri emwe baramubona narashaka agende bukebuke ego mbere ko turangiza ikiganiro cyacu rero nabose ngena akaganiro gatoyi gusa gatovye abantu bari bamaze gucika intege bavuga ko ugomba uhebe filme wabwiye hari umuntu nagiye numva nasomye commentaire no munsi kuri page ya Sami abenshi bavuga ngo sisi turamukunda nakore vyose twaduhamvye umukinyi so intwari kazi ariko stone ndabamuriza sinoshobora kureka filme n'ubuzima bwanje ni ibintu nisanzemo ni ibintu nkunda nukuri nubwo hosha nubwo borasa hejuru filme sinoheba yes nubwo none bimuga s'abantu ego je ndafise umugenzi wanje kina filme kandi aracitse ukuguru ego miye mu maso simbone nuce nzera kina seneze ubuhumyi ukabanye ni ikintu cy'igifutane kiri ngaho ya mu maso abanzi nimba wo mbona ega sinurandi ku isoko sinurandi ko ndidandaza nobandi ko nanga impanuro ego ariko sisi banzo yumviriza kwanza kandi umbwize ukuri ntutinye abantu bari ngaha cyangwa iki niki mbwira Stone ari shaka ndamuteza abakobwa biyari kandi ga utinga imana ntubeshe shaka ndamuteza abakobwa biyari so urabona ubunye yari hari umukobwa nimba muzi atazi ko ari hari akamenya ko ari yari sevra aramuronda sishaka ko batsamo ikigano singena giposting ubunyene peterenza kugipostinga yavuye yari we mbwira gusa aho ari he yamyavuga ku mukobwa yuko amwizeye ntangora bivuge Stone ahari nubwo yohura
ari Reka shareka Stone mu Uganda ndo manone yagiye atwa amashini yose ne ko sanze inzu ye nahati twadita mana gari hamwe sa nabwo wamfise kuri Stone from sure yes mubuka ndari mu biki ari mu kazi nubwo kuba ka filime yes abantu jene icara ari mu kazi kandi filime nashobora kureka zobandanya ma nimero yiyo numero yiyo kandi ayiko atari imbere ya kamera canke mfasha service hanye mu kiganiro zana telefone tumutelefone mu kiganiro reka danzare nimero yiyo tumutelefone zana telefone kimwe muri ivyo byagifise bayitanga umfe WhatsApp na yo yareka ntiwivugishe we kaumu bana nakusubiri what you do it for me tuone sasa itu yako samana kusave niseme ni wa registre tuone nari ku murongo my friend mugabo ni ya WhatsApp cyangwa humandike ati bebe vunga connect navuze ko telefone ifise guys na phone ifise munere mugabo nawe wanyemeje ko wari ku murongo no mugato biriza munere na phone ifise nizime ndazikuye we aje zatone stone ndakuzisha yuko uri umunyamanyanga ndamurondera tu mwe mukomeze kwihangana gusa komeze kwihangana maze na actualize kwanza ngaha ama contact aze yo numva ingene umuntu yawukanye stone ndo yapa ngo yo shangiye ngara kukimana nubwo buca mu kuzimu no hejuru numva ingene wawukanye umbwira ngo ari mu Buganda nari ku murongo kumbe yaguteye hoshi nari ku indanera hoshi ari pata diaspora mama yama kare acha tupige tuone kama haitapita hawezi pokea yani sini gusona gusa wallahi ni ubya kumubwira yugare connection oya ni ari wa ku murongo cya mwijoro masaha y'indwi saa munani arenda ngena cyangwa kuvuga byose biciye bihera niganda turagiretse tugibirike sasa simpati vraiment yavuye mu Burundi bwa Ariston reze 3 semaines 3 semaines ni iki kintu kumbuye kuri Stone shavyinshi like se nibanga cyane hari utuntu nyine ushobora nyine ko uvuga ibyo tuvuga byo ndabizi ngo hari ibintu uvuga bisanze umbuya ntwengere anakora yo mu gatondo byutse ego anyene for surprise ugira kaja mu mushikirije hari yari kazi mama nyine ndaza kumukubita ikilinki cy'ubumeshe nyine tu arabizi ndamukumbuye tu nakaye kantu ushaka ko atagukora kuri telefone nibiki okay turabivugana turi babiri simaka kuri kazososo ubwo se Valentine zo havishika uri wenyene nese twese Valentine yiwacu ya maburi munsi ya buri munsi nk'ubu nka se Valentine ariko adahari nyene irahari irahari muri uno mwanya uri single mama ego sisi ndagushimire cyane kwanza kwa wanyemere tukakorana kayensa imbabazo ko nawo kubisa umuvumburo w'ubumeshe urumwana mu bigera kandi imana izoguhana n'ukuri kubera iki lifestyle ndo iyo uri bwo buzima busanzwe tukene nizusubire none nk'ubu unyibaze hawupo wallahi kandi black apart je nakubuza kuri telefone nakuravye kuri rembo ahantu hari ntuherutse ko te bana tahanagiye none ko shaura hatwe from warugira ugende nta kundi niyo yari content nakubuza Yeso kunzi basha TV kana bashimire cyane mwese mwadukurikiranye ndabweze neka tubakunda cyane yari my love muri kumwe na Cycy tuba Twitter story tu nanjye kubaza gusa impamvu yahevye film go yatubwiye ati ntabwo nahevye film ahubwo nakantu gusa aho ushira muri film tuzokora ariko kubera kibahisemo wewe kandi hari hewe inkumi nyisha gajaja ntazi kuririmbana akajukiye korekana yeah déjà niwe actrice principale hama
kuririmba nyene bazwa simana niyo mpamvu barakuzi nyene ukaza ubukaza yo so ni filme nziza bayita akanya muzo dukurikirane iratese iratwika kandi rimwe impanuro irigisha sica kuri Rukundo TV eko sawa kuri Rukundo asante sana nanjye rero ndabashimire cyane abankurikiranye murabizi neza ko ntakunze kubishuza kandi ma subscribe bamubizi neza ko mutereza kuvyikorera kandi ga rero ndabakunda mwe ni muhengesha amashare reka uno musi nangure gusama amashare piga share gushika na Trump ashikirwa hari anya USA bamubwiye ati bana iyi ni link ya mwarimu kuva i Burundi imivumburo muyibona gute kwanza ifa tuyibandanye kunye ni strategy tugiye kuzana shasha ntavyo kurinda kubateguza ni puku puku ubu rero urazi ibintu ngiye kwiga kire muntu wese azododora nzobanza sinzugurura ahubwo akamenda surveillance oya ucumubona direct bakwikibara ananyine nagize hari umwana turara nagiye kwishuri nasize gurandi mwari gusanga hugaye mwari kudodora sinapfa no gurura nane bari kumenya ivyo ndimo ubwo ndo sinadoda nahitse nengi usanga kumirido ndakubonye sinari kwitaba wo baye umwana mubi ego nuko rero mwakoze kudukurikirana bane baheza gire ciao ciao